ndavye mu minsi iheze uko vyagiye biragenda, ndavye ko abarundi ishaka bafise ryo guteza imbere amahinguriro, muzoyibona noneho muri salon industrielle, amahinguriro nyene abarundi amaproduit bahingura uno munsi ugereranije no mu myaka iheze ko turiko turatera intambuko. Vyumvikana rero yuko mu minsi iza mu myaka iri imbere hoho hazoba hari akarusho, kuko na za nkoko turiko turavuga zigenda duterwa umuti ku munsi, haraza n'izindi ariko ntizije kugira ngo zisubize inyuma industry y'u Burundi, zisubize inyuma amahinguriro y'u Burundi, tuhari kugira ngo dutore inyishu, tuziganire ko izo ngorane kugira ngo Uburundi nkuko twabivuga yuko mu minsi yahera cyari igihugu ca mbere mu mahinguriro muri isuresho. Vyumvikana yuko rero dufashe iya mbere tugasubira, abarundi turashoboye, abarundi ntaco buza tudasubira akume kwa kera, ugasanga twebwe ba mbere muri industry ngahi muri suresho, tugasubira tukagaruka no kwa kera. Ego ikibazo c'imitobe ari myinshi mu gihugu c'Uburundi na cane cane iva mu gihugu ca Tanzania. Turiko turaraba ivyo biri ku rugero runini cane rw'amaporo y'imitobe, ndavuga aya maji akorerwa mu Burundi. Rero nkaca nibaza nti mbega ikibazo kiba kiri ku baguzi, ikibazo kiba kiri ku ma industrie ngabo ahingura imitobe ngabo mu Burundi, ikibazo kiba kiri kuri leta yoba yorohereza abakomerisa binjiza iyo mitobe mu Burundi. Mbega leta niyo yunguka mu gihe coyi kubadandaza imitobe yinjira mu Burundi ivuye hanze, canke kuba yotoza amakori ku ma industrie ahingura imitobe ngaha nyene mu gihugu cacu c'Uburundi. Muriko muraraba hakwiye gukorwa iki kugira imitobe yacu narya amasosiyete akora imitobe arahari, kuko hari na sosiyete nigeze imitobe, ubwoko bw'imitobe nigeze kubona ndabaza, bambwira yuko BBN yaje isanga iyo mitobe yabayexpire, bambwira ati sinoyirangura sinoyirangura kubera yabaye expire, jemba ndiko ndahomba, kandi yari sosiyete yo ngaha mu Burundi, ariko asanga wamudandaza wamukotikiye biranyaruka kuja kurangura imitobe nziza cane y'umugwizatunga muri Tanzania yitwa Vanessa, niyo myinshi mbona ngaha, ariko ugasanga imitobe yo ngaha iwacu ayirangura ntibagikure. Ikibazo n'abaguzi, ikibazo coba kigiye kugira ngo quantité twumva ko zihari, twumva ko hari bazikwiye mu botike birahari, si kuvuga ngo ikibazo c'umwimbu muke birahari. Solution rero yoba ihari kugira imitobe yo ngaha ni standard, imitobe yo ngaha yakura no muri Tanzania inyishu yoba ihari. murakoze. Nivyo nkuko twabivuze, hariho competition, hariho ivyo duhingura ngaha turi competition na East Africa eka le monde entier, parce que hariho amaproduit menshi ava mu bindi bihugu atandukanye. Ati rero imitobe, amahinguriro ngaha akora imitobe n'ivyo no muri Tanzania no muri Uganda n'ahandi hatandukanye. Boba imitobe muri Tanzania ko ari myinshi canke muri Surejo ko ari myinshi gusumba, kandi ariko isumba yo mu Burundi. Nababwiye ko ibibazo bishobora kuba biri ku mico itandukanye. Hari ikibazo cya marketing nyene ubwayo, kumenyekanisha ibidandazwa vyacu, ari ibi usanga two turagira amasoro y'industrie kugira ngo tumenyekanishe ibidandazwa vy'iwacu. Hariho abantu batazi ikidandazwa ko nakakora amaji akorewe mu Burundi, ariko akora kugira ngo amenyekanishe ayo maji yiwe, ayo ivyo binyobwa vyiwe, ariko hakorwa iki. Ikindi nivyo hari uburusho bumwe bumwe leta y'u Burundi igenda ishiraho, tugenda tuganira na leta kugira ngo ishobore kuduza amahinguriro lokal yo ngaha, ariko ivyo vyose ugasanga tugenda tugenda tuganira n'ababijejwe
kugira ngo dushobore kuronka ubwo burusho ku buryo ikintu gikorewe ngaha kiba gifise akarusho uravye ibiriko biva hanze. Ivyo birumvikana, ariko na twebwe ntitwibagire yuko na twebwe mu vyo dukora vyose biza guhingura n'ivyo tujana muri Tanzania bazoza natwe dutware canke muri Uganda, kubera isi iruguruye, imashe iruguruye. Harageze rero ko nk'abarundi amahinguro y'Uburundi ahingura vyinshi gusumba, kubera ihinguye vyinshi gusumba les coûts de production ziragabanuka. Les coûts de production zigabanuka, ushobora kudisporta rero kuri prix concurrentiel. Ushobora gusanga ufise wapiza vyinshi muri Tanzania afise les coûts de production zitoya, kuburyo n'ahabizana mu Burundi tuguma turi hejuru kuri les coûts de production. Ivyo vyose n'amahangwe yo kuraba, ni ibintu byose byo kuraba nk'umu industriel, ibi ndiko ndakora, la qualité, la quantité, les coûts de production, kuko turi muri competition. Hama rero leta nayo nyene rimwe rimwe mu kuraba azadufasha kugira ngo duze amahinguro y'iwacu. Uruhara runini ruri iwacu no ku nzego za leta. Niko no vyishura, sinzi ko nashoboye kunyurwa.